Vision Repentance na Event TV turi n'ikaze ryo kubaramutsa akazina kanje nkaba nitwa Ingabire y'Imana Honorine. Nagomba dusangire ijambo ry'Imana riri mu vyakozwe n'intumwa igice c'9 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'9. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo Yesu yiyerekera Sawuli mu nzira aja i Damasiko. Turatangura ku murongo wa mbere haravuga ngo ariko Sawuli akigenda afuhagira afitiye abigishwa b'umwami imihigo n'ubyicanyi, aja ku muherezi mukuru amusaba ivyete vyo guha abamasinagogi y'i Damasiko kugira ngo niyabona abantu bakurikira inzira ya Yesu ari abagabo canke ari abagore abajane i Yerusalemu mu ngoyi. Maze ariko aragenda agira ashika i Damasiko, haza umuco giturumbuka uvuye mw'ijuru umukayanganira irya nino. Yikubita hasi yumva ijwi rimubaza riti Sawuli, Sawuli, umpigira iki? Aramubaza aturindega mwami? Nawe ati ni jewe Yesu uwo uriko urahiga. Ariko va hasi ushike mu gisagara uzobarirwa ivyo ukwiye gukora. Abagabo bajanye nawe bahagarara badakoma kuko bumvise ijwi ata muntu babona. Sawuli aravyuka ava hasi, maze akanuye amaso ntiyagira ico abona. Bamufata ukuboko bamushikana i Damasiko. Amarayo gatatu atabona, ataco arya ataco anywa. Nagomba tuvugane kuri teme ivuga ngo ihamagarwa rya Sawuli ariwe Pawulo. Nagomba tuvugane ingene Pawulo yahamagawe. Pawulo batubwiye ngo yari Sawuli, ariko bahuye na Yesu amuhindurira izina amitwa Pawulo. Bahuye na Yesu yariko yarafitiye ishari abantu bazi Imana, abantu bakurikira Imana, abafitiye imihigo yo kubica. Yarafise ishari yuko abantu bakurikira inzira ya Yesu. Ariko ngo ariko aragenda i Damasiko ngo ahura na Yesu. Yesu aramubaza ati Pawulo, Sawuli, umpigira iki? Aramubwira ati urindega mwami. Aramubwira ati ni jewe Yesu umwe wamuhiga. Uyu mwanya nawe ushobora kuba uhiga Yesu. Guhiga Yesu ni gute? Guhiga Yesu nuko ubonye umuntu akijijwe utangura kumutuka, ubonye umuntu agiye gusenga utangura kumwanka, ugasanga aho umugore wawe utangura kujura mukubita ngo yagiye gusenga. Na Sawuli nuko yari ameze, yarahama abantu bazi Imana, abantu bakurikiye Yesu, akabica, abafite imihigo yo kubica azira Yesu. Ngo ariko Yesu ahura nawe mu nzira ariko aragenda i Damasiko. Aramubwira ati Sawuli, umpigira iki? Aramubwira ati urindega mwami. Yari yamaze kumenya ko ari umwami kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo Kristo n'umwami w'abami. Aramubwira ati Sawuli, umpigira iki? Aramubwira ati urindega mwami. Aramubwira ati ni jewe Yesu umwe wamuhiga. Nagenda kubwire ngo nawe uyu mwanya uriko urahiga Yesu. Uyu mwanya urabuze abantu bagenda gusenga. Uyu mwanya urakubita abana bagiye gusenga. Uyu mwanya urakarira umugore wawe agiye gusenga. Ariko ndagenda kubwire ngo ihamagarwa rya Sawuli ntiryari ryoroshe, ryari rikomeye. Yesu ahuye na Sawuli ahuye na Yesu ariko agiye afise imihigo yo kwica abana b'Imana. Ariko Yesu ahura nawe mu nzira aramubwira ati uriko umpigira iki? Sawuli aravuga ati urindega mwami. Aramubwira ati ni jewe Yesu uriko urahiga. Maze akurikira Imana. Aramubwira ati uyu mwanya genda i Damasiko uzobarirwa ivyo ukwiye gukora. Yesu nashimye. Avuga ati uzobarirwa ivyo ukwiye gukora. Ngo amara iminsi 3 atanwa atarya. Yesu nashimye. Vyari bibabaje cane ngo kandi amaze iminsi 3 atabona. Uribaza nawe kuba Sawuli amaze iminsi 3 atabona, yari yafise imigabo n'imigambi agiye kwica abana b'Imana, ariko agacahura na Yesu mu nzira. Ihamagarwa rya Sawuli ryari rigoye, ariko yahavuye aba umukozi w'Imana. Nubwo yahama abana b'Imana, agahama abana bazima, abana bakurikira Imana, canke se agahama abantu bakurikira Imana. Ariko Yesu aramubwira ati uyu mwana nawe ndakugize umukozi wanje. Nubwo wahamye abantu banje ukabakura ku gakiza ukabica, ariko umwana ati ndakugize umukozi wanje. Ihamagarwa rya Pawulo ryari rikomeye cane. Pawulo yarakoreye Imana cane. Nagomba tuvugane ku kuntu Pawulo yakoreye Imana. Pawulo yakoreye Imana mu bihe bitoroshe. Nawe ubwiwe yahora yica abana b'Imana bahama, ariko nawe ubwiwe vyaramuhindukiriye. Abo yahama nabo abantu bakorana batangura kuza baramuhama bamurondera. Pawulo yaragiye mu Mana, yakurikiye inzira Yesu nkuko nawe wamenye Imana. Uyu mwanya abavyeyi bagutuka ngo wewe kubereki wahevye kuja muri boîte, kubereki wahevye kuza
kuza uragenda udara muri boite kubera iki wahevye twa tuntu twose tukuryohera, bakubwira ati kubera iki wahevye ya matiro, kubera iki wahevye za rouge à lèvres, bagatangura kuza baragutuka. Ariko ihamagarwa rya Sawuli ryari rikomeye cane, ariko mu nyuma yahavuye aba umukozi w'Imana. Nawe niyo wakurikira Imana ugatandukana n'ivyo bintu vyose, ugatandukana no kuza urahama abantu b'Imana, abantu bakorera Imana, Imana izogushira hejuru kandi uzokorera Imana. Kuko na Paulo yarakoreye Imana, yaragiye mw'ibohero, nta muntu yamenye Imana atigera aca mu bibazo bikomeye. Ariko Paulo yagiye aca mu bibazo bikomeye, arihangana avuga ati ndafise ico namenye, ndafise ico nakiriye, ndafise ibanga riri muri jewe. Arabwira abantu ati jewe ngiye gukurikira Imana. Yagiye arandikira ivyeta abantu benshi, abantu bavuye ku Mana, abantu bakorera Imana ku ruheyiheyi. Arabwira ati mukurikira Imana, myizere ico mwakiriye, abigisha ku rukundo, abigisha ku kuntu bakwiye gutandukana n'icaha. Uyu mwana aje kukubwira ngo tandukana n'ivyo bintu vyose urimwo, uhebe icaha, uhebe ko kuntu ukunda kugendana n'abantu batagoye badahesha Imana icubahiro. Urabe mu mutima uti mbega ndakijijwe canke se sindakizwa. Utarakizwa naho ugende wakire Kristo Mesiya mwari n'umukiza mu bugingo bwawe, nk'uko Sawuli yamwakiriye. Sawuli yaramwakiriye kandi si uko yarabishaka, ariko igihe ciwe kigeze yaravyemeye. Yesu nashimwe, yaravyemeye, yemera gutandukana n'ubutunzi, yemera gutandukana n'abagenzi, ariko yemera kugendana n'Imana. Yesu nashimwe, yarakoreye Imana, yapfuye akoreye Imana, yapfuye ari umuntu azi Imana, yapfuye ari umuntu yagendanye n'Imana mu bihe bitoroshe, ariko yapfuye yarakoreye Imana. Nawe nyimba warakijijwe, korera Imana nka Paulo, korera Imana nka Paulo, vugira Imana nka Paulo. Sengera abakozi b'Imana, isengere nawe ubwawe, ubwira Imana uti nanje ndagomba ugenderere, nanje ndagomba ngire umukozi nka Paulo. Ndagomba dusenge twisabira amavuta nk'aya Paulo. Paulo aho yakoreye Imana akagendana n'Imana. Ndagomba ngo muri aya masengesho tugiye gusengamwo twisabire Imana inkomezi n'imbaraga, kandi twisabire guhura na Yesu. Ntiduhure nka Yesu nk'uko Paulo yahuye na Yesu agahuma, oya, duhure na Yesu, tuganire nawe, tuvugane nawe. Kuganira na Yesu si kujya kwerekwa, ariko kuganira na Yesu ni kugendera mu nzira ziwe, ugasoma ijambo ry'Imana ukumva ico akubwira. Kaze mu masengesho dusenge Imana twisabira inkomezi nk'iza Paulo, dusenge Imana tuyisaba gukorera Imana kuko Paulo yayikoreye, yapfuye ariko arayivugira. Ngwino dusenge mu masengesho. Mwarahezagiwe Data mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye kandi Imana ihambaye. Ijambo ryatubwira ngo mwami ihamagarwa rya Sawuli, ihamagarwa rya Paulo mwami ngo ryari rikomeye, ngo ariko nubwo ryari rikomeye yahavuye aba umukozi wawe Mana, yahavuye agukorera, yahavuye akuvugira, yahavuye yandikira ivyeta abantu batakuzi barakumenya. Nacu ubwacu turashaka amavuta nk'aya Paulo, turashaka kukuvugira, turashaka gukorera, turashaka mwami wacu kugendana nawe, turashaka kuvugana nawe biciye mu ijambo ryawe Mana we. Turagomba gutandukana n'ivyaha vyose wa Mana we. Data, turagomba ngo mwami uturinde, uduhe kugendera mu nkomezi zawe, uduhe agakiza gashitse wa Mana we, haba mu makartier, haba mwami ahantu hatandukanye. Uduhe gukizwa dushike mwami, hama nyuma yo gukizwa gushika uduhe kwicisha bugufi wa Mana we, nk'uko abakozi bawe bagiye baca bugufi. Uwiteka mwami wacu, nyuma yo guca bugufi mwami uze uduhe iherezo ryiza, uduhe kubana nawe kibirengeye kizima, uduhe kwigana Yesu, uturinde kwigana inosi. Imizina ryawe tubisenze tubyizeye, amen. Mwarahezagiwe.